Izina ryiyonge litwa Nyandwi David aba muri Directeur General Societe yitwa Vision Transport Company ijejwe gutwara ibidandazwa cyangwa kuzana ibidandazwa kiyaga Tanganyika cyangwa ko bagenda babivuye Dar es Salaam Bujumbura Kalemi Uvira kugira naza ibyo bisaze gukora imisozi bose muri rusangi turabona yuko hari akarusho kadasanzwe kubakira tumaze kuzanira turavye nka Skireri Kiriba turayizanira isukari niyo makone mubona ngaha barashobora kuruka ku kontineri imwe barashobora kuruka amadolari atari munsi y'amajana 9 par kontineri para kuruka bakoresheje ibarabara. Hanyuma kandi turavye ndazanira umukiriya wani unizanani Baresa ariwo Azam ngaha mu Burundi ndabazanira bitoni imwe ndezera kuri $94 bari basanzwe bazana ku ikamyo kuri 120 umva turavye $94 bamusabe n'amadolari atari make bunguka paraporo gukoresha ibarabara kandi ibintu bikazira umwanya mwiza bikazirana cyane. Ku mugambi twaragize inama n'ishami ryitwa Ecocate Canada basanzwe bakora amato hagurishiriza abantu mugabo twize dusanga ntibikora kwa dukorera ubwato hama babuzane bukoze kuko Tanganyika ntabwo ifatana na Osea shebe ngomba yuko ubwato bukorerwa ngaha mu Burundi cyangwa Tanzania Zambia Congo. Twarashoboye kukumvisha abantu bari ko barahiganisha amahiganwa harimo n'ushanje ubu w'amahingo n'ubushakashatsi Tanzania twebwe societe yacu ari nagiye kwiserukira twarashoboye gutsindira 30% ya madolari swana yuko bijari kuri $10 million ubu turafise nka $600,000 tumaze kuriha kuri iyo projet aho tuvuga yuko ubwato twara abantu amajana 4 bazogenda bicaye umugabo hazo hariho ama etape atandukanye ro VIP ahantu basanzwe kugira ngo umunyagihugu wese ashobore kuronka service hazo hariho amashambure 28 ayo ni yabagwiza tunga bagenda ba business bagenda bicaye baganira ivyabo hakaba hariho restaurant VIP mu bwato mugabo kandi twabonye yuko mu Afrika adashobora kugira atakazi gatwaye agenda yitwaje akazi uzoca butwara kandi hariya muri cave uzotwara 250 ton 250 ton nk'amakamyo 8 mu ibarabara ngaruko tuzatuzanya abantu niyo mizigo cyangwa dushobore kuraba Tanganyika ni ingabire Imana yahaye Burundi abarundi ndavya Tanganyika twebwe twenye turi capitale ya Tanganyika ariko ngo ari Tanzania ari nabo bafise hari nibaye ngomba ni ntara gusa ubwo twebwe ngabashatse mushikiranganje gashaka mu kwigihugu uramuronka umwanya muto cyane turafise akarusho twabwira amahanga twabwira abagwiza tunga bakaza kubitsa imitaye yabo muri iki Tanganyika kugira ngo ushobore gukora musanga eno yaba kumubandi barashoboye kuganya ubwato buri mwezi uzoroba amafi aho batwita yuko turabicanye turaba amafi mato ari na yarondoka na yavyara bari bakashobora kunyine ko tucitwirobera we binini ni bikoje kuri binini ibikunda ko tubishikira rero bakumare barazindi ubwato nubwo bari barakora baroja gitsindira mata twifuza yuko twatangura guhera sho gutangura ku 10 cyangwa ku 9 twatanga gukora ubwato mata bicari tuhere kubidandazwa tuvuge tukuri toni Kigoma twizane n'imodoka itoni Kigoma twizanye n'imodoka baturisha 80 ivy'amashini cyatuvuge by'amarundi mugabo ku bwato turisha 35,000 uva ibihumbi nka 45 birasagutse papuro gukoresha ikano hanyuma tugiye nawo ku bwato kujanye n'abantu kuva ngaho kugera Kigoma turi 2020 mwatsekana yuko uwo muntu azoshika Kigoma ari 12 kandi agiye yicaye atase kuse atayasho atamukungugu atabusimba buri kiminogo na cyane babajya Rumonge tumenye neza ko babajya Rumonge niba bari mu nkengera y'ikiyaga memerera munsi y'imisozi vyanka vyakunda nta ubuza ko umusozi usenyukira mu ibarabara ugasanga wa munyagihugu yaraje kwivuza kuri wa Karede hospital militaire hajya ntashitse mu mwanya ukwibaye ngo bagapfira mu nzira kuri atabose service zikwiye kandi tukibagira dufise ikiyaga iruhande ibabara ritabomoka ridafise ambutiyaje umva ni kutiyumvira cyane muga twakwimvira abantu twese twamengere dushobora kukuronka mu ikiyaga gusa